Nshuti mwene data ndakuramukije mu izina rya Yesu. Uyu muri kumwe ni Irene Nahazwe, nipfuje kubana namwe muri ca kiganiro shingira intahe Imana. Uno munsi nipfuje kuganira namwe ku majambo Imana yagiye idushikiriza icishije ku bakozi bayo. Mwese mwarasomye kandi mwarasobanukiwe ivyo guhishurirwa kwahawe ishengero. Twaravuganye mu vyo kugaruka kwa Yesu mu bice 8, ariko uno munsi tugira dusome igice ca mbere mu bice vya mbere bitangurira igitabo c'ihishurirwa rya Yohana. Reka dusenge. Mana uhoraho, Mana n'icubahiro, turagushimiye muri kano kanya duhaye kugira ngo tubane n'ubwoko bwawe. Urakoze kuko ari wowe tuganirira, ijambo ryawe ririsobanura ubwaryo. Twebwe reka tube ibikoresho, nawe ukomeze udukoreshe. Mana, muri aba bariko barumviriza n'abandi bazovyumviriza, hagire abakorwako bakire Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, bamumenye rwose uko ari. Mana, ndabigusavye, ndakwizeye. Mana, ugendere abafise ibibazo binyuranye, ibibazo vyo kwizera, kuko hari benshi babigerageje bagasoma n'ijambo ry'Imana ariko bikanka ko baryumva. Hariho abavyipfuza ko borisobanukirwa, nabo bahe gusobanukirwa. Mana, ndaguhaye kweretse kandi n'abafise izindi ingorane z'amagara, ingorane z'imibano, canke izindi zo ku bundi bwoko, wewe urazizi kandi uzi bose. Mana, turasavye umukoresha uwo mwanya kugira ngo abo nabo bamenye koko hariho Imana itabara. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabisavye, amen. Rego ubu muri kumwe ni Irene Nahazwe, mushaka kubona ivyo twamaze gushikiriza mu minsi yeze, mushobora kwandika amazina yacu yose Irene Nahazwe bifatanye, muzoca mubibona. Ivyahishuriwe Yohana rero nabonyeho amajambo antangaza rwose. Reka ndasoma turi kumwe namwe, muraza kwibonera namwe mu kwiyumvira amajambo akomeye. Mu nkundire ngende ndaza kuza ndasimba bimwe bimwe, atari uko bitagira akamaro, ariko ari kugira ngo dushike ku majambo makuru mwebwe mukeneye. Irya mbere reka dusome ivyahishuriwe Yohana. Ivyo Yohana yashingiye intahe: uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Yashingiye intahe ivyo yabonye vyose, nivyo jambo ry'Imana no gushinga intahe kwa Yesu Kristo. Aha rero haraza igice mu bice nashiye ku murongo ngo hahigwa usoma, hahigwa n'abumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana, bakitondera ivyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Ndasubiramwo, hahigwa usoma, hahigwa n'abumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana, bakitondera ivyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Uwamwiyeretse yarivuze muri iki gice nyene, akarongo ka 8, yavuze ati: jewe ndi Alufa na Omega, ni kumwami Imana igize, iriho kandi yamyeho kandi igirize, niyo ishobora vyose. Tubandanye aha, tuja no ku gice ca kabiri tugasoma yandi majambo. Icete ca kabiri candikishije ishengero rya Efeso, niryo ryandikiwe ubwa mbere kuko havugwamwo amashengero 7. Ngira ngo mwaravyumvise, hari ikintu c'igitereko kw'amatara,
amatara hanyuma hakaboneka umwana w'umuntu ahagaze hagati y'icyo gitereko kw'amatara afise inyenyeri indwi. Inyenyeri indwi rero nazo ni ayo mashengero indwi nk'uko tuzogenda tuyabona cyangwa tubwirwa ibyo yabwiwe: Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuwatire, Sarudi na Filadelfiya hamwe na Laodikiya. Uno munsi icyo twaciye ku turongo ni ibyabwiwe amashengero ane ya mbere: ishengero rya Efeso, ishengero rya Simuruna na Perugamo na Tuwatire. N'amajambo nakuye muri icyo gisomwa, ushobora kucisomera nawe ukazobona gusobanukirwa neza ibyavuzwe aho hantu. Muri kane cyangwa reka dusome muri icyo cete cyandikwa Abanyefeso, duhere aho gihera tugere ku murongo wa 6. Andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso uti: ufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibiterekwa kw'amatara indwi by'izahabu avuga ibi ngo: ndazi ibikorwa byawe n'ubutame bwawe no kwihangana, kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi, ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, usanga n'abanyabinyoma, kandi ugira ukwihangana, wirengagije ibyo ugirirwa ku izina ryanje ntiwacobogora. Ariko aha ni muho naciye akarongo: ariko mfise ico mvugayako, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko niwibuke aho wavuye ukagwa, wihane ukore ibikorwa nk'ivya mbere. Nutagira utyo, nzoza kuri wewe nkure igitereka kw'itara cawe ahantu haco shiti wihanye. Ariko ico ufise nuko wanga ibikorwa vy'Abanikolayite, ivyo nanje ndavyanka. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Unesha nzomuha kurya kuvyamye ku giti c'ubugingo kiri muri paradizo. Unesha nzomuha kurya kuvyamye ku giti c'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Aha twabwiye kwihana, hari ivyo dukwiye kugarukako, ivyo dukwiye guheba. Tubandanye icete candikiwe ishengero ry'Isumuruna, naco kivuga gutya: kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isumuruna uti: wa mbere kandi w'iherezo, wari yarapfuye kandi akaba muzima, aravuga ibi ngo: ndaza amarushwa yawe n'ubworo bwawe, yamara uri umutunzi n'ibitutsi by'abiyita abayuda atari bo, ariko ari sinagogi ya Satani. Ngo ndaza amarushwa yawe n'ubworo bwawe n'ibitutsi by'abiyita abayuda atari bo, ariko ari sinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugira ubabazwe. Uwo mugwanizi agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero, kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa iminsi 10. Wamuyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Wamuyoboka gushitsa gupfa, nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Unesha nta rupfu rwa kabiri ruzomugira. Unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Ivyo ni vyabwiwe ishengero ry'Isumuruna. Irikurikirana ababwiye ni ishengero ry'i Perugamo.
kuva ku karongo ka 12 icete candikiwe ishengero ry'Iperugamo, kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Iperugamo utufise inkota ikarishe aravuga ibi ngo ndazi aho wuba ko ariho umugwa wa Satani uri, kandi wumiye ku izina ryanje ntiwihakanye kunyizera no mu minsi ya Antipa. Icabona canje n'umugorotsi wanje yiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko mfise ivyo nkugayako bike bikwiye, kuko iwanyu uhafise abakomeza inyigisho za Balamu. Ariko mfise ivyo nkugayako bike, kuko iwanyu uhafise abakomeza inyigisho za Balamu. Yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye ivyaterekerejwe ibigirwamana bashakane. Niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'Abanikolayite nk'uko nyene. Nuko rero wihane, nutihana nzoza kuri wewe vuba, kandi abo nzobagwanya mbakubita inkota yo mu kanwa kanje. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwema abwira amashengero. Unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera. Kuri iryo buye handitswe ko izina risha, nta muntu arizi atari uzorihabwa. Ngo uwunesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera. Kuri iryo buye handitswe izina risha, nta muntu arizi atari uzorihabwa. Tubandanye, tuvuye Perugamo, ubu tugiye aho naho hitwa Ituatira. Icete candikiwe ishengero ry'Ituatira. Kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Ituatira uti umwana w'Imana afise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe bisa n'umuringa w'umwakaka, aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe, n'ingene ushitsa ibango ryawe no kwihangana kwawe, kandi ko ibikorwa vyawe vyo hanyuma biruta ivya mbere kuba vyinshi. Ariko mfise ico nkugayako, yuko ukundira urya mugore Yezebeli yiyita umuvugishwa n'Imana, akigisha akazimiza abagurano banje kugira ngo bashakane barye ivyaterekerejwe ibigirwamana. Kandi namuhaye uburyo bwo kwihana, ntiyakunda kwihana ngo areke ubushakanyi bwiwe. Ehe, ndamutsinda ku buriri, ndarungika abasambana nawe. Amarushwa menshi ni batihana ibikorwa vyiwe, kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu. Kandi amashengero yose azomenya yuko ari jewe nsesa mu mishaha no mu mitima, kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ivyo mwakoze. Ariko mweho abasigaye mu Ituatire, abadafise iyo nyigisho mwese, batamenye ivyo babandi bita ivy'ibwina vya Satani, ndababwira nti
nta wundi mutwaro mbikoreza atari uyu, ko mwumira kuco mufise mugashitsa aho nzozira. Unesha akitondera ibikorwa vyanje agashitsa kw'iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko bamenagura inzavya z'ibumba, nk'uko nanje nahawe na Data. Kandi nzomuha ikinyenyeri co mu gaturuturu. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Bene Data, nababwiye ko tuza kuvugana canke nza kubasomera amajambo yandikiwe ayo mashengero ane. Ibisigaye tuzobibandanya ubutaha. Nifuje cane ko mumenya ko hariho impera y'ubunesha, yuko kandi hose hagiye havugwa ko hari ibintu bahagazemo neza, ariko iyo badahagazemo neza basabwe kuvyihana kugira ngo bitwe abanesha. No muri iri shengero rikurikira ry'Isarudi naho nyene hari hayo majambo avuga ngo unesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo namba. Kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Ego, ukaba yumvise amajambo kandi ukumva yuko ukozweko, ukumva yuko vyoba vyiza ko utoba woba mu bazonesha, ntuzobe mu bazoneshwa, kuko bivuzwe ngaha ngo uzoneshwa izina ryiwe rizofutwa mu gitabo c'ubugingo. Ndazi neza yuko ushaka kuzoba muri ico gitabo c'ubugingo. None rero reka dusenge. Mpamagariye abagomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo n'akanya keza. Urashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Wavyiyumviriye kera, none umwanya ntunyigeze uboneka, ariko uyu munsi urabonetse. None rero reka tusubiramwo hamwe nanje. Mwami Yesu, ndaje imbere yawe, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanje. Nihakanye ivya Satani vyose, nihakanye ivyaha vyose, kandi ndavyihanye. Ngumva kandi fasha ingingo yo kuzogukurikira ubugingo bwanje bwose. Mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabisavye. Amen.